All right, it's another beautiful day, ladies and gentlemen. Ndaguha ikaze udahengeshanya gukurikirana ibiganiro bice kuri Isanamu TV online. Ndaguha ikaze kandi inyuma y'igihe kinini cyane utabona muri profile. It's been a long time. Nari ndabakumbuye cyane. Namwe mwari munkumbuye, reka ndabayambire ndanabaramutsa ndanabifuriza mugira amagara meza. Uno munsi rero nkaba naje ndabazaniye umwe mu baririmbyi bafite history mu gihugu cyacu cy'u Burundi, asanzwe aba mu mahanga amaze imyaka 17 atari mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Yavutse muri mu gihumbi kumwe na majana 976 akaba afise imyaka ucyuvyumva nawe wize ibiharuro cyubitahura neza. Yari mu mugwi wa witwa UB Boys, yitwa abenshi mu muzi nka Thierry Kinjana. Niwe tugiye kubana nayo uno munsi muri profile. Reka ndamuha ikaze hama tubandanye ikiganiro cyacu. Ikaze brother. Murakoze cyane gose. Umeze neza? Cyane gose ndashimira Imana. Niteka kuba waduhaye akanya kugira ngo tuvugane ku Isanamu TV online. Reka tuwikaze mu gihugu cyacu cy'u Burundi nyuma y'imyaka myinshi utari mu gihugu hama no mu Isanamu kandi. Murakoze cyane gose, naje ndabashimiye ko namwashoye kunyumvira mukantumira. Okay. Imyaka 17 uri mu mahanga utari mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Igihe washika, I want to know, how did you see the weather? The weather was wonderful. Beautiful. Wow. Because we don't have that weather back there. No. Kintu cyambere wari ukumbuye mu Burundi? Kintu cyambere nari nkumbuye se retrouver à la maison. Kubona uri mu rugo, uri muhira, kwisanta yuko utari mu buhungiro, utari mu mahanga, uri muhira mu rugo. Cyo nico kintu cyambere kiyoshe kumva, kubona nta mica kabiri n'abantu, urukundo. Parce que mu bihugu tubamwo ntubona urukundo facilement, parce que umuntu wese bari kariruka inyuma y'ubuzima, ntimubonana ntimuvugana. Mugabo ushise ahantu ubona urukundo facilement, abantu mubonana musangira mutwenga, muzinanye mutazinana naba utamuzizina, mugabo ukabona ingene mutwengeranira mukundana, biraryoshe cyane. Wow. Okay. Numwanditsi akaba ari na multi talented, asanzwe afise impano nyinshi cyane. Aravuza ibicurarangisho, yarakinye basket muri Dinamo. Abaravye basket za kera baramuzi, baraza amateka yiwe. Mugabo no munsi we going to talk about his profile. Yanditse indirimbo nyinshi, Santwa, Been Calling, n'indirimbo nyinshi cyane, Urantunga n'izindi wobuzi tutazivuze. Uyu munsi rero ndagomba tuyagira abarundi abari ko baratura muri uyu mwanya urungano rushasha gwinshi n'irumuzi Thierry Kinjana. Ugerageje kugwidondora ko neza kugira ngo nuwahora yumviriza indirimbo zawe atakuzi neza. Thierry Kinjana ninde, yavukiye yavutse ryari, and aje muri career ya music? Okay, jewe nitwa Thierry Kinjana. Yeah. Navukiye mu Nyakabiga. Niho nakuriye, niho nabaye, ubuzima bwinshi nabubaye mu Nyakabiga. Côté musical nabitanguranye no mu oncle, mu bisanzwe nabitanguranye avec les parents. Navutse muhira nahabona accordion right, kimwe bambara mu izosi bavuza gifise amatushi nka ya piano. Donc cari muhira nari umwana mutoyi, cari ca papa yarakivuza, sinarinzi ivyo ari byo, mugabo namandagisimbira ko ndakivuza umwanya wose. And then so natanguranye music n'abavyeyi, hama mu nyuma côté voice ni mama yaririmba muri chorale ya Mukiza Mweranda. Mugabo narabikunda cyane, akambwira ati gira gutya, nkagerageza duga ngaduga, oya nje nabi nkagerageza. So nuko natanguye, mu nyuma ndabibandanya ndabikunda, voilà. Ku myaka 8? J'avais 8 ans. Ouais. J'avais 8 ans, je me rappelle. J'avais 8 ans, ntanguye kuza ndiba ico ki accordion. Yeah. Hama mu nyuma papa arabona ko nkunda umuziki. Yeah. Azana piano muhira. Atangura kutureka, mugabo ntigeze anatwigisha how to play it. Yeah. Mugabo urumva wavyironderera wowe nyene. Mugabo amaze kubona yuko ubikunda agaca kwegera. Nazi indirimbo twigisha indirimbo z'Imana za zo muri katedrale, kwigisha ngo akana Yezu kavutse canke oh gloria, indirimbo za gutyo. So
Ego pole ndabikunda mon oncle niwe yatangiye kunyigisha gitari Jinda c'est un artiste sinzi ko mumuzi Jindisme Gilbert Ndakoze niwe yatangiye kunyigisha gitari puis ndabibandanya malheureusement ntiyarazi yuko ndumugoshe yanyigishije kuri droite kuri côté droit ndumugoshe nkoresha gauche no mu gukubita ikofi nkoresha gauche dupime turaba niwe yatangiye kunyigisha gitari hama ntiyarazi ko ndumugoshe hama atangura kunyigisha gitari ambwira ati bayifata gutya nanje akayima kuri côté droit nkayifata uko. How was it? It was very very hard. Gutangura muri côté droit c'est déjà ce kuboko kwiwanje akanyigisha amanote nkarondera ngene mfata gitari mugabo ndiko ndarondera nkumva ngaha ndarushe sinashaka kuvuza indirimbo yose ndahetse byarakunanira kumbwira ati nkoresha gauche sinayinzi yuko abagitariste barira abadwatiye n'abagoshe navyo narinzi yuko bose c'est la même chose. Hama ndamubwira ati ndirivye ndaruha ngaha kambwira ati il faut kubandanya nkabandanya indirimbo igeze hagati nkumva ko ngahagira haturike ndambwira ati oya akira gitari yawe ndabihevye aca arashavura aca arambwira ngo nta kibazo mu nyuma ndiyanuye ndambwira ati il faut konsubira kwa tonton ndambwira nyigisha gitari ndagenda ndambwira ati nshaka konsubira kuyiga acaranka aca arambwira ati ubu nina sura kwemerera kwigisha gitari ni wewe wenyene uzokwironderera ingene ufata amanote kuri côté gauche ndambwira ati okay sawa ndavyemera gutyo nyene aramba gitari yo ndatamuhira ndashaka kuri gauche ndaraba ingene yanyandikiye do ingene ndayifata re mi fa sol la si nkaraba ingene yazandise ingene ndazifata kuri droit nkaca ndabicurika nkaca ndabisha kuri gauche umva ça passe ndumva yuko biroroshe biragendeka aje quelques mois après ndambwira ati caranga ndakuririmbira yaravuze ati god so ndabibandanya numva biraryoshe ndibuka yuko premier concert nayigize c'était en 1994 kuri SOS muri Kermesse. Tu avais quel âge? Muri 94. Sinari bwavuke. Yeah. Okay. Okay. Yeah, then after ngao wavuze kote ya gutangura kwiga ibicurangisho. Nciye numva nshaka kumenya ibintu wize ikintu kuri ico gihe wari mu wakangahe? Fisi miaka 8. Ico gihe watanguye kwiga guitar nayize 1990. 90 oui. Nari niga muri 5e primaire. 5e. Yes. Wow. Hama piano nayize 93 kuduga. Okay. Hama harmonica même nayize muri umwanya nyine wa piano na flûte muri umwanya nyene nyora vyikira kubera papa yarabikunda yarambwiye ati vuze iki twumve mugabo akanyumviriza nkibaza yuko il est meilleur mugabo yarafise organe musical mugabo ntiyarazi kubivuza vyose yarambwiye ati ngo vuze iki twumve nkavuza ngo yego ni sawa kacha namwe nawe vuza ngoya ngo wowe wavugije ni sawa byaraborohera kugira ngo bakureke ukora umuziki hama ubandanya n'ivyego. Ikintu cyambere nagira naracapa. Naracapa cyane. Another talent. Yes, naracapa cyane gose ku buryo naronse ama prix mu Burundi comme umuntu wa mbere muri dessin muri primaire ibujumbura hose. Hama hacaba competition ya kabiri y'u Burundi bwose cyamba kandi wa mbere. Hama papa acambwira na mama baca haje umonke muhira ababwira ati uyu muhungu ifo kumutwara ku ishuri ry'Igitega gitwa what ishuri rya art. Hama baravyiyumvira barabona yuko ndabikunda cyane mugabo ntivyashobotse ko bantwarayo cyambadanya niga ngaho so muri ico gihe byari bigoye kuvuga ni no kwandikisha kubamfu si bose bavyemera ko ndafise abantu mu muryango batabikunda ko nandikisha kubamfu bagashaka ko nandikisha uburyo ngo kubamfu bivanye n'ukuntu dufungura sinibaza mugabo mu mico ya kera sinzi ko no bigihari ukubamfu ntibabona umengo n'ikintu kitari ciza mu mico fo gukoresha ukuryo but nowadays twumva ngo umuntu yandikisha gauche
abafise ubwenge ndabufise bwinshi cyane. cyane gose jewe ndabufise trop. Yeah. Okay, then ucuja muri career music. Yes. Your first release indirimbo ya mbere. That was indirimbo ya mbere nagize yari ihorere mama. Ihorere mama. No, actually indirimbo ya mbere nagize sinigeze ndanayisohora. Indirimbo ya mbere nagize nari muhira mu Nyakabiga, Cedric Bangi yaje kuntora mu Nyakabiga ambwira ati nishindikize nugiye nguwe kuya turatambuka n'amaguru nibaza ngo tugiye wabo mu Ijabe turarengana Jabe turagenda mbaka kuri Jeunesse Sport ahantu hamwe quelque part juste à côté d'ici kuri Jeunesse Sport turinjira hari abantu baba musiciens bavuza ama instruments tout mbona hari ibintu vy'ibobine arambwira ngo uyu ni petit yangu nataka ngo kuimba ngo urafise indirimbo ririmba ndabwira ati oya ngurimba icyo cyose ndaca ngaho ndavuga ibintu nari naranditse bya kera ndabigira hacaza umu pianiste yitwa Gringo yaritavye Imana yaririmba indirimbo z'igisoda kera yavuza piano arashiramo amakeyboard yiwe kaca kararyoha tuva kararyoshe hama bacamwira ngo barakampa ntangorane ikaseti bacha karojisa mu ikaseti iyo ndirimbo yo kugira yumviriza wabanza kumva bruit hagacaza indirimbo après donc iyo ndirimbo niyo ya mbere nanagize aho hari kera mugabe indirimbo ya mbere nasohoye yari ihorere mama nayisohoye muri 2003 sinibuka nayikoranye na Jeremy yari yagize studio Jeremy sinzi ko mumuzi ndamuzi Jeremy niwe yari yagize studio yari kuri Menya yitwa Menya Media Studio voilà Menya Media Studio hama twakorana iyo ndirimbo ihorere mama twagira indirimbo zibiri twagiranye ihorere mama niyandikiye tuca tugirana na Uriombera sinza higeze no yimbaza sinzi nahiri mugabo ndibuka yuko Shangani yaciye agerageza gushiramo ya mabiti yiwe iciratambika barayivuza muri boîte ego ndavyibuka that was in 2003 something like that. Okay. After your ndirimbo gusohoka how was your feelings? I was like wow. Okay, ikintu cyambere no kubwira kwiyumviriza byarantwenza like the feedback iyo period nari mu DJ muri Havana so narashaka kuyishiramwo iyo ndirimbo nkiyumviriza nkumva birantwengeje gaca ngabanya volume nkarabagosha dore karayumviriza gaca nzuza kandi volume byari biryoshe byarantwenza mais après ndamenyera kwiyumviriza ma 2006 cyangenda muri Kenya gusohora premier album yandayisohorana na ntuze nyina Gahinga nayikoranye na RK Robert Kamanzi ni umurundi aba muri Kenya akorana cyane yagize album menshi ya Kidumu muri studio j'étais avec Kidumu Kidumu niambie sasa Thierry utakuya siku gani ndaongea ati bana Kidumu je ndaje vraiment bana ukikuwa utafikia nyumbani tutapiga kwanza Bugari na kiwaza Kidumu so agade na aramfasha twajana muri studio ndagira album ya mbere j'ai passé presque un mois et demi muri studio ndakorana na Red Sun. Yes, Red Sun. Kukorana na Red Sun, that was a surprise from Robert Kamanzi. Yarambajije this song. Ushaka gukorana n'umuntu agira raga canke ushaka kwikora wonyine ndabwiye ati I don't care, I don't mind. Okay. Acarambwira ndabona makursu ufise no munsi ndabwiye ati ndafise. Ndagenda kuyagira makursu n'umushoferi wiwe. Ngarutse buhira sanga ari umutipe yambaye jacket ya jaune. Yanditse ko security in the back. Ku muryango aratubuza kwinjira ndabwiye ati jemba ngaha. Arambwira ati wait a second. Acarinjira acagarukana na Robert Kamanzi nabwo ati yewe yabanga ngo okay ninjiye sanga Robert Red Sun ari muri studio nabwo ati what no this is a Red Sun nabwo ati Red Sun turaramukanya turatera blague nabwo ati how much you gonna charge for this song I'm like don't worry about it man kwa Red Sun yageze kuzanga mu Burundi 1996 95 azananye na ba Chanks VVD abona bagande baririmba Red Sun Bernard Bazino baje kugira ama concert bagiranye arishanga n'abatumyeko so turamenyana turaba bagenzi ndabafasha ibintu byinshi narabafasha no kubavugiza amagitari barakunda ubuntu classique nkabavugiriza bararyoherwa na avait aussi Chameleon yararimo Chameleon yararimo baje baramaze nka presque un mois ici à Abuja hama don sonsu yari turateba
turamenyana turatera igipindi ndamubwira so ndamubaza how much is gonna charge kushiramo ama voices muri iyo ndirimbo arambwira ati I got you bro don't worry about it it's free we are brothers ndamubwira ati wow really okay fine so arashiramo amanuze yiwe ama voices yiwe ndumva kararyoshe bro ndamubwira ati thank you yeah that was it and then ndakoranye n'undi umugandakazi yitwa Monique dukoranye indirimbo yitwa Watu muri iyo studio nyene yes Watu niyo nanditse nayo nyene yeah it was good the first album was harimo indirimbo nyinshi nanditse kandi mbaye wande ihorere mama Watu ndashire mu ndirimbo zingahe harimo indirimbo 8 9 harimo bashagazibuka it's been a long time yeah muri zo ndirimbo wit nibuka umengo imwe gusa niyo yari nasubiyemo urantunga ya Nikiza David izindi zose seti zari gwanje nanditse zaida pala wow 2006 maka kugeza muri 2021 ni imyaka myinshi yaciye cyane gose cyane do you have another plan to release another album I did 2011 I did the second album the second album it was Stand Up Africa yes Stand Up Africa was the second album I released that album was 2011 yes ndagira après ça nabonye yuko gusohora des albums il y a pas d'argent ça donne rien ça donne vraiment rien ndavuga ati you know what reka ngerageze gusohora ama singles maybe koko gusohora indirimbo nyinshi utagira ama video yazo ça sert à rien kubera ndabona yuko ubu ibintu byose bijana n'umwanya w'ubu si umwanya wa audio n'umwanya wa video so gusohora album yose nta na kimwe byari bitanga cyangwa gusohora ama singles mpeje jaho nacengira mbashindira mbere natsoye ni play singles yambe sinibuke ariyo mugani buka kwiya kabiri nacengira bana biwacu ya gatatu cangira You Raise Me Up cangira Sans Toi Ben Carlin yeah thank you Ben Carlin that was before You Raise Me Up right yeah that was before nagira Ben Carlin ndagira You Raise Me Up ndagira bana biwacu ndagira Sans Toi puis ubu ndafise izindi namaze kugira ama audio ziri prêt mugabo ndidiye kugira ama video yazo wait turaza kwashika ndashaka kumenya rero umuziki wacu hariya mu mahanga usanzwe wa uperforminga gute hariya bawufata gute barawukunda ico no kubwira cyo barakunda ibintu nubwo batumva ururimi mugabo barakunda the way you play barabona yuko uri talented you can play you can sing you can do something that they don't know kandi urashaka kurimba no muri mutumva ni nk'indirimbo z'igishinwa cyangwa z'igihindi hari gezi kuryohera mu gutwi kumva ko indirimbo kuryoheye so barabikunda mugabo bisaba trop d'énergie parce que c'est pas facile gufata aba musiciens 10 kubashira hamwe bose parce que umwe wese arakariruka mu buzima bwiwe kubakoranya bose hamwe kugira mushobore kugira des practices ensemble c'est pas facile so kenshi tu usanga tu es obligé de le faire toi-même il faut que tu joues il faut que ugira des efforts How about gusohora hii turi hanze y'igihugu si ikintu cyoroshe c'est pas facile aussi parce que icyo no kubwira coco abantu il y a trop de producers aba producers ni benshi mugabo uzi icyo ushaka kandi uvuze des instruments c'est différent n'ubundi atavuza instrument wowe uvuza instrument je ntavuza tukaja muri studio niturondera bimwe urashaka kuba ufise oreille musicale j'ai un ami turirimbana un pote un frère il s'appelle Nicolas lui arafise iki izwi ugutwi kumuziki donc urashaka kuvuza note itariyo mu muziki acha hindukira hari akantu kataryoshe ngaho donc nuko mais instrument avuza aravuza induru ni instrument aravuza induru anyway aravuza amajembe kandi bien sana anyway so urumva ama studio ni menshi aba producer ni benshi hama ugasanga iyo uzi icyo urondera mu mwanya uvuza studio urondera iri cher usanga biri cher nta kintu na kimwe kitari cher donc ugacuba obligé kurondera basi bimwe bigendeka ntibikujyohera ucyo usanga uri obligé kurondera bya bindi wowe ushaka
mais ça va prendre du temps ugasanga nk'indirimbo imwe igutwaye presque 6 mois kugira uzoshobore kurondera guitariste viens shiramo solo yawe pianiste shiramo ama keyboard yawe aba vocalist ukamubwira ati wowe ni première voix okay shiramo première voix ukumviriza bakamuhamagara le lendemain okay hari akantu utari bwagize neza canke warakoroye il faut que ugasubiramo ugasanga indirimbo ça prend même 6 mois yes ça prend du temps nakazi gakomeye nakazi gakomeye kandi ugasanga iyo 6 mois c'est pas facile c'est pas rien c'est pas pour rien tu dois payer also barakunze kuvuga ngo abantu baba mu mahanga ni vyoroshe kugira ngo baronke stage amascene yaguse cyane kugira ngo bakoreremo ibiteramo byabo ama festival ngo akenshi bakavuga ko biterwa n'ukuntu ayo ma shows yaba yateguwe namwe nyene mu bahari is it true? No, let me tell you something. Ikintu cyose hariya urabona par exemple ngaha hariho kumvikana hariho gukundana hariho ushaka kuvuga ati Jibril wewe turabagenzi ndafite ikiganiro au lieu de me charger basi ngira agapri kubugenzi you understand ugasanga birabaye mais hariya nta mwumvikano baho déjà les applications zose ukora uzikora online nta muntu muza kubonana nta muntu muza kuvugana nta numwe nuza kuvuga ati muri online basingirira kuri no prix no oya byose ni online ni ku telefone uvugana n'umuntu utanazi ukagira ndashaka stage yaguta igutya ukagenda muri music store ukarenting ivyuma byose nta na kimwe donc ugasanga kugira ushikire muri stage uvuge ati stage yose iri set up c'est pas moins de $4,000 stage iri set up na instrument vyose ama mix vyose avant yuko naririmba donc acuraba salle ushobora kuririmbamo nziza ça prend de l'argent kasanga na mera menshi so gacu usanga on est obligé yo kwama kurarondera ibigendeka mais mugabo usanga muri ivyo bigendeka ubibandanije mu mwanya muremure uri kurishira hasi gacu uvuga ati you know what nzofuma basingira kimwe kigendeka bintwara umwanya nuko ucu usanga niyo umuntu agiye nk'iburaya ugasanga ntagira amashow menshi amaconcert menshi parce que soit il préfère de prendre le temps agira ikintu ciza canke agire vyinshi bitari vyiza so c'est vyose ni choix yawe urashwazi ça voilà c'est ça biragoye kabisa biragoye cyane hama ikibano cy'abaririmbyi baba hanze like abo mubana hari hanze kimeze gute chemistry yanyu nitubonana kenshi kubera tubana kure na kure icyo no kubwira nka Nikora n'umuntu twabana mu nzu umva uwo nta problem uwo turabana mu nzu ashaka kuvyuka nkamura ushaka icyayi shaka ikawa donc uwo turabana abandi bashabonzi ni bande tubana muri hari tubana kure na kure haraba ni kure na kure cyane gose mugabo we keep in touch on the phone turavugana hey guys nabonye show yawe ewe ndabishoye nzohaca bande nk'abantu nuzenye nka Mudibu every time I go to Europe shout out to the Mudibu. So Mudibu, he's the man that that's my man. Yeah, that guy a chaque fois ngiye muri Europe arambwira ati kijanya nukuri kimana jewe ndaje urumva nkamubwira ati kijanya ndaje mugabo there's a man before Mudibu, there's a man that I respect umuntu maybe mutazi mugabo n'umuntu akwiye kumenyekanishwa ahantu hose n'umuntu ari ngaha yitwa Aaron Tunga n'umuntu that's a legend also that guy is a legend n'umuntu yakoranye n'imiziki n'abacanjo yagiriye ama imiziki ba Matata ba Africanova ba bose ba kera ba Kajanine bose n'umuntu yakora imiziki n'umuntu uzokama yambaye casquette amameze gutya navuga so gacu usanga abo bose n'abantu bakora ibintu vyiza nkabagira fise no mon frère il s'appelle Clark sinzi kumumuzi ngaha Clark aba muri Canada Clark Kaze c'est un pote à nous jeune talentueux trust me that guy can play
Yeah, okay. n'umuntu aziso ugasanga ufise abantu nk'abo around you Yeah. urumva yuko uri safe in the music. Yeah. Yego. Okay. Reka tugire ko tunabakeza abo bantu then tubifuriza ko amagara meza mubandanye mugira chemistry nziza. Mudibu ni umuntu asanzwe akora ibintu byiza cyane kandi a representing igihugu cyacu ni ikintu dukwiye kwishimira ya nabo bandi Arontunga and Clark. You guys keep working hard. Tubifuriza success in everything. Hama nko mu guhereza ikiganiro cyacu ndashaka kumenya umaze kugira amatourne menshi muri East Africa hanze yaho usanzwe uba ni giki wamawunguka muri izo tourne? La fatigue, premièrement. La fatigue. Je te le dis, la fatigue, c'est pas facile. Network, I mean like kumenyana n'abantu, okay, des musiciens. I got you. You got me? Yeah. So, premièrement, urakorana n'aba musiciens mutanazinanye. So you don't know how they work. They don't know how you do your job. Mugabo, to put you together, murigana mwese. Because music is universal. Music, it's a language. Yeah. Nukuri umuziki ni ikintu gihuza abantu. La fois passée ndibuka, that was 2016. Yeah. 2016, naronse appel. Bite brother, how are you? Ewe urumva badushize hamwe. Who are you? That was Mehdi. Which Mehdi? Mehdi From Rwandese, Rwanda. yes. Okay. So twari dufise concert muri Main Portland. Yeah. That was the first time. Yeah. You performed there? Yes, I did with him. Yeah. And it was a success. Byari bien, byari biryoshe. So turaba connected. Tuca tugirana kandi ibiganiro muri Canada. Yeah. Turagirana tournée ensemble. Ba Kidumu bose. Kidumu n'umuntu aje muri Canada arinda kundondera, turinda kugumana, ninda kumurondera nanje, umva turakorana ama festivals zose tuba turi kumwe. That's amazing. Yes, Yeah. so Kidumu ba turi kumwe, hari aba musiciens benshi, beaucoup n'abanyarwanda, hariho Loko Akanza. Tu connais Loko Akanza? Yeah. Loko Akanza. From Congo, yeah? Yeah, from Congo. The legend. The legend. So Yeah. that guy I respect. Chant, Yarumvise yuko mfise concert muri Belgique. That was 2019. Yeah. 2 years ago. Arabwira aba organisateurs. Ce petit là, moi je vais lui faire une surprise. Ngwarangira surprise nabwira ati how? Nzabona ndi muri concert acaraza. Yajava mu France asanga muri Belgique ndi muri scène sur scène. Ndamubona Loko Akanza ndavuga ati non c'est pas lui. Sinashobora kuvyemera. That was a big surprise. Yeah. So ba Loko Akanza, ba Mighty Popo, ba Masamba, ba hari benshi cyane gose tumaze gukorana. Ni benshi cyane tumaze gukorana b'abanyamahanga, hari abanyamerika, hariho abacanadiens, il y a tellement nombreux. Hari benshi tumaze gukorana. Mugabo bose ni network. Ndaryoherwa kubona nibo ndaryoherwa cyane kubona maze gukorana nabo ugasanga birangyohera cyane. Nkagiye gukorana n'undi sinzi ko kwakomeye muza mu mutwe muganzo gerageza yitwa Nicolas. Yeah. Barafite problème en fait. Mugabo je vais essayer kumushaka umurongo gatoyi. Yeah. Kandi ugerageze kuraba ningene wavuze ko mubana wazana ikintu kimeze neza cyane. Moi et lui, en fait, sinzi ko nababwira ni nk'indi interview twakora franchement à part des blagues. Yeah. Jenna Nicolas ni bintu beaucoup de fois twari retrouva dufise concert tous les jours. Donc on nous tous les jours ugasanga on n'a pas le temps, il y a répétition. Ali muhira na jende muhira. On s'appelle. Allo, ewe igendirimbo dutangure gutengo akandirimira ko telefone nkayumviriza naje ngafata gitari nkavuza. Ngoya ngomvugije nabi ngacambwe ati banzusubire mu kanzi turongo. Twegera répétition kuri telefone. Wow. Parce que nta mwanya twa dufise. Cyangwa ugasanga tuko tugira répétition mu ndege. Nta mwanya. Mugabo donc ce qui veut dire yuko turazinanye ku buryo we don't need practice together. We don't need that. Because lui aranzi à 100%, ndamuzi à 100%. Je sais côté musical. Wow. Numbazi ibindi.
Wow. Okay, reka tuje kuri music industry wacu hama utubwire na projects wimirije gukora after ya comeback yawe yo kugaruka mu gihugu cyacu after imyaka myinshi. Wimirije gukora iki muri career yawe ya music la? Okay. Ico nimirije gukora. Yeah. Urabona ikintu cyose kirafise intango kandi kagira impera. Impera. Yeah. Kandi umuntu iyo avutse abafise hari impamvu. Yeah. Sivyo? Yeah. Impamvu nuko si wowe ubuzizi. Yeah. Lord. Yeah. So Imana nukwishimira. Jewe ikintu nihaye nuko hindura music mugabo nkabandanya nkora music. So ikintu shaka kugira muri no career now, it's a gospel music. Gospel music. Okay. Yes. Wow. That's exclusive, guys. Kuwakunda gospel music basanzwe banakunda indirimbo ziwe araje muri gospel music. Reka ndagushimire cyane ndetse tunashimira abateguye festival ya Burundi bwacu festival. Yeah. Thank you so much for your coming, legend. Reka ndakwita legend kuko umaze gukora ibintu byinshi cyane and uracyabikora ugiye muri career ya gospel music uzobandanya duha ibintu bitandukanye. Reka tugushimire kuba wafashe kanya ko kuza mu Isanamu TV online tugakorana ikiganiro muri profile n'amahirwe twagize. Reka tugushimire tunakwifuriza success in everything. Murakoze cyane naje nagenda bashimire imbere kwanza ya kubona mwashoboye kuntumira ko twashoboye kuganira ikiganiro. Ndashimiye abashobora bari kwaratwumviriza muri no mwanya. Ndabashimiye cyane gose. You still here uracyafise umwanya munini nga? Not too much. Ndafise nka 3 weeks. Okay. Ni wasubira hariya muri Canada. Ndasabye uzundamukiriza umuryango uramusaba diaspora wose wari hariya ba Mudibo bande ndashaka cyane ko tuzohura nabone twicare muri table tugire profile nkuko twagize nawe. Reka ndagushimire shimira nawe wagize wafasha kanya ko turaba ikiganiro cyari kirekire. Sorry hama nikubera twari dukumburanye kandi no mu legend twagomba kuvuga byinshi kugira ngo dutahure aho yavuye naho ageze right now. Major thanks kuri wowe umaze kugira subscribe then duhure kandi next time yari profile je nitwa Jibril twari kumwe na Thierry Kijana. Let's meet another time. Ciao. Zidaheza na maki kushaka kumeza. Rindira na maki. Mwanya. Yo. Nituraheza. Oh yeah. Yo. Ambwiye ngo nituraheza sindabasezere then ashaka kwa. Il faut d'abord. Yeah. Subscribe. Yeah. No, it's like this. Uri ngaha, it's like here. Hama ninga. Yo, okay. Subscribe. Uheze unafyonde ku button. Mbe kumvugira naraheza ho. Ndafite umuntu. Nguweze uvuye usonde. Ari agakengeri kari ngaha. Subscribe ngaha hari n'agakengeri kari ngaha muzi ubucu gafyonda nako ginde. Subscribe. Mama bazigira bazungu subiramo ngo subscribe.